Bakunzi b'ikiganiro kuri kunwanisha turabaramukije. Ikiganiro kuri kunwanisha ko musanzwe mubimenyereye ni ikiganiro gihuza abarundi bakoresha imbuga ngurukana bumenyi na cane cane WhatsApp, aho abarundi babaza bakoresheje ijwi bakabaza umutumira ku bibazo biba bibabakiye. Ikiganiro kiri kunwanisha cuno munsi tuzakuganira ku majambo amaze iminsi ashikirizwa n'abategetsi batandukanye na cane cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kandi ikindi naco tukaza kuganira no ku ngingo zimaze iminsi zifatwa abarundi benshi bidoga ko ari ingingo zo kubakandamiza. Mu kiganiro rero ukuri kunwanisha cuno munsi twaronse umutumire akunze kukiremesha, Pacifique Nahazwe. Turabaramukije kandi turabahaye ikaze mu kiganiro cuno munsi. Reka rero uramutse abarundi hama bace batangura kubaza ibibazo, hama mwese murahawe kaze mwidagadure kandi vyose tubikore mu rufasoni. Murakoze cyane. Nanje ndabaramukije, ndasubiye kuramutsa abo muri ino groupe ukuri kunywanisha. Subire nibutse ko atari ubwa mbere muntumiye muri ino groupe kugira ngo tuganire. Groupe isanzwe ihuriramwo abarundi batandukanye bafite ivyumviro bidasa, bamwe usanga bari mu begereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, abandi ugasanga bari mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi. Abarundi bamwe usanga bari mu Burundi, abandi nabo ugasanga n'impunzi mu mahanga canke bagiye kuba mu mahanga. Ndabashimiye, niteze ibiganiro kiza kugenda neza nk'uko ibindi vyahora bigenda, ariko kandi nibutse ko mpora ndabifatanya nuko sanzwe nkora rimwe na rimwe ikiganiro nita tuyage kugira nganire n'abarundi batandukanye bavyipfuje. Ni ukuvuga ko iruhande bari muri no groupe haza kuba n'abandi baza kudukurikirana ku zindi mbuga bakumva ivyo turiko turaganira, kandi nabo nyene abaza kuba barungitse ibibazo inyuma y'ibibazo vyo muri groupe, naho nza kwakira ibibazo bike navyo nyene nkagira ico ndabivuzeko, canke ivyumviro bazoba badusangije abandi navyo nyene turaza kuvyakira. Nsubiye rero kubashimira kuri kano kanya mumpaye, nkizera ko uyu mugoroba uza kuba mwiza kuri twese. Murakoze. Nyakubahwa Pacifique Nahazwe, turabashimiye kuba mwitavye mu kiganiro cuno munsi, ikiganiro kuri kunwanisha. Ikibazo ca mbere kigiye kugora kino kiganiro: mu bihugu biteye imbere muri demokrasi, iyo hari umurongozi batoye bagasanga amabanga bamuhaye ntayakwiriye canke ntariko arayarongora uko bibereye, ico gihe baramusaba gutanga imihoho. Nari naje nashaka kubaza, turamaze iminsi twumva muvuga ku majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye canke n'abandi bategetsi batandukanye, hamwe n'ingingo zimaze iminsi zifatwa. Nashaka kubaza, mbega ni ryari muzoshika kurwo rwego rwo kwandikira umukuru w'igihugu canke n'undi mutegetsi kanaka mumusaba gutanga imihoho? Mbega hari ico vyofasha mu gihugu c'u Burundi canke birashoboka, canke ku bwanyu mubona bitabereye? Murakoze cyane kuri kino kibazo ca mbere mumbajije. Ikibazo mbere novuga ko cuguruye ikiganiro nyene, kuko kino kiganiro twashimye ko kiza kuba kijanye n'imvugo zitangaje tumaze iminsi twumva mu bategetsi b'u Burundi, eka mbere n'ingingo zimaze iminsi zifatirwa abanyagihugu, ingingo ziboneka nk'izije gukandamiza abanyagihugu b'u Burundi. Mbere bamwe bariko bavuga bati turi mu bucakara, turiko dushirwa mu buja, turiko turakandamizwa kandi ntaco dufise tuvuga. Uko mumbajije rero muragira muti mu bindi bihugu, ibihugu iyo birimwo demokarasi, abategetsi bakiha imvugo zirengeje, ziteye isoni, zitabereye, birashobora gukwega ko bakurwako icizere, mbere ugasanga rimwe na rimwe biranageze naho batanga imihoho. Si ibihugu byose n'ivyo birimwo demokarasi, si ibihugu byose usanga bene ivyo bishoboka ko umuntu ashobora kuca atuma abategetsi bavuze ibitari byo baca batanga imihoho. Vyama vyashitse ugasanga kenshi barashoboye kwigarura, bagasaba imbabazi, bakarondera gusigura gushasha amajambo baba bakoresheje mu gihe baba bumva ko ayo majambo atatahuwe neza. Ariko kandi hariho n'amajambo barinze bubakwa kuyavuga vyoshobora gutuma nk'inama nshingamateka zibahagurukira gushika aho zibashikana nyene aho bonatanga imihoho. Mu Burundi umbajije uti mbega tweho turavye izo mvugo zimaze iminsi zivugwa,
mbega twoba twimirije kwandikira umukuru w'igihugu tumusaba ko yotanga imihoho. Ngira kumbure umuntu yonibutsa na zimwe muri izo mvugo, hariho twibukije mu majwi amajambo amwe twumvise mu misi muri uno mwaka, amajambo atangaje. Hari nk'amajambo yavuzwe n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe mu manama yagiye aragirisha mu ntara zitandukanye aho bari mu karuhuko k'abashingamateka, aho twumvise amajambo hamwe yitwa ko ariko yigisha nk'abantu bo mu makoperative, araduka ukumva ko umenga ariko aratuka bamwe mu banyagihugu b'u Burundi, cyane cyane nk'abakora ubudandaji, aho yavuga ko abadandaza ataco bariko barakora, abatarabagwizatunga, ataco bamariye igihugu, cyane cyane akavuga abafise amabutike. Imvugo yadutangaje kuko uravye bajya bafise amabutike ubwa mbere bwo bafise uruhare rukomeye mu by'ubutunzi, kuko naho hobaho abagwiza umwimbu nk'uko yariko arabivuga, kugira ngo uwo mwimbu ushobore gukwiragira udandazwe birasaba ko habaho abandi bakora ico gikorwa no kwita distribution, naho aba mu butunzi bukomeye mvuga nta maekonomi akomeye ku isi, ivyo bita amashene de distribution ni ibikorwa bikomeye cyane. Umuntu w'Ikabarore ashoboye kwimbura ibiraya vyinshi cyane batoshobora gufungura Ikabarore, vyogorana ko uwo mu Kayogoro Imakamba yobigura, mu gihe hatoba hariho abafise amabutike baza kubihanahana gushika bigashikira uwo mu Kayogoro. Mu gihe bijya avuga ati abantu bagenda kurangura amaradiyo, akabatuka ko amaradiyo ataca amaze, abantu baza kuzana amaradiyo ko basiga bayapanga nk'ibiraya, ko bayazana batari buyavugiremwo. Nibajije nti none abavugira mu maradiyo boca bavugira he mu gihe amaradiyo atobaho, mu gihe butike ziyadandaza zitobaho, hoho vyoca bigenda gute? Ngo we nyene ivyo avuga, we nyene Daniel Gerard Ndabirabe ivyo aba yavuze ko abarundi bavyumvira mu byo bicamwo harimwo amaradiyo, vyoshikira gute abanyagihugu b'icendajuru hamwe ata maradiyo yoba ariho ngo adandazwe? Yoba yimirije gushiraho ihinguriro ry'amaradiyo? Yobabona abantu bayazana bagira nabi kubera ko hari ihinguriro mu Burundi rica risubira inyuma? Ntivyari bitahuritse, ku buryo hari benshi bavuze ko abatutsi. Igikorwa bakora kirahambaye mu by'ubutunzi, ico ritse distribution. Ikindi cya kabiri gihambaye nuko abo bantu batunze imiryango yabo kandi batanga amakori. Ikintangaza nuko iyo hageze nk'ibikorwa vya CNDD-FDD usanga kenshi babatondako abo b'amabutike, babatondako ngo batange amafaranga yo kubaka ingoro za CNDD-FDD, batanga amafaranga y'ibikorane kanaka, batanga amafaranga y'ibintu ndagutakiye bitagira uko bingana, bama bariko barategeka umunyagihugu aba muri CNDD-FDD canke atayibamwo ko ategerezwa kubaha amahera. Abantu ba mbere nabonye usanga ivyo bintu bibako n'abafise amabutike, aho usanga bavuga ngo ufise ibutike wese natange bitanu, aha hariya natange 2, gutyo na gutyo. None abo bantu ko batagira akamaro, CNDD-FDD igenda kubaka amahera ibarondera kwiki? Ajya amakori babatoza muri OBR bayatoza kubera iki kandi abo bantu batagira akamaro? Ayo mafaranga batanga y'ikori ko ariyo nyene ariha inzu Gerard Ndabirabe abamwo, ko ariyo ariha umushahara udasanzwe Gerard Ndabirabe ahembwa. Mumenye ko Gerard Ndabirabe iruhande y'umushahara munini ahembwa mu Burundi, ko anahembwa kubera yitavye akazi ahembegwa. Bafise ivyo bita jeton de présence, abantu benshi ngira ntibabizi. Abashinga amateka iruhande yuko tubahemba uko ukwezi guheze nk'uko abandi bakozi bose mu gihugu bahembwa, barongera bagahembwa kubera ko bitavye iminsi yose binjiye mu ngoro bakicara, barahembwa ico bita jeton de présence. Umuntu agasigara yazi ati none wa mushahara wo muhembwa kubera iki? Hanyuma mukongera mugahembwa ngo mwitavye inama, ngo mwadugije ukuboko mugahembegwa ivyo. Ikwiye ko bihembegwa. Gerard Ndabirabe arahembwa umushahara munini mu gihugu, akongera agahembwa ko yitavye ibikorwa by'inama nshingamateka. Atashe muhira agira guhembwa umushahara munini, atashe tukariha inzu abamwo n'abarundi bayiriha, babandi bamwe bafise amabutike ariko aratuka. Bakongera ivyo afungura Gerard Ndabirabe abarundi barabiriha, umushahara wiwe nturiha ivyo afungura. Arafise ivyo bita intendance, yaba ivyo afungura, yaba ivyanywa, yaba ivyo azimana abashitsi, vyose bamwe amabutike nibo babiriha.
Gerard Ndabirabe imodoka yagendeyemo agiye kubatuka nayo nyene nibajya amabutike bayirishe mu makori yabo. Gerard Ndabirabe ijya mikoro yavugiyemo ariko arabatuka nayo nyene yarishwe nabo bene amabutike yariko aravuga ko ataco bamaze. Gerard Ndabirabe ntiyabwiye yuko nujya munsi yagiye kubatuka kuba yahagiye hajya ko navyo nyene yabihembewe yahawe frais de mission yukuja kubatuka ujya munsi bizova mu ikori ritangwa nabo nyene b'amabutike. Murumva urugero ivyo bintu biriko ako gasuzuguro aho kagera, aho umuntu yokubashya abanyagihugu bikagera hiyo. Mumenye ko Gerard Ndabirabe abanyagihugu bariha n'impuzu yambara, mumenye ko ivyo tubiriha atajya kubikura muri wa mushahara tuba twamuhaye. Aho yiyunguruje agwaye turamuvuza, ibintu byose turabimukorera, ntariha amatara, ntariha amazi, ivyo byose abanyagihugu barabiriha mu ikori baba batanze. Uwo muntu yakorewe ivyo bintu byose akaba ari wacagaruka gatuka abanyagihugu ko ataco bakora, ko ivyo bakora ataco bamaze. Akongera akavuga ngo ntaco bamaze, mugabo akavuga ko bambara ikoti nziza, akavuga ko bagira mu miduga myiza, none abo bantu ataco bakora, ayo mafaranga yo kugura ivyo bayavana he kandi ataco binjiza. Uko usanga kenshi umudandaza mu ikomine kanaka, mu izone kanaka, ku mutumba kanaka, ariwe usanga yabaye icitegererezo c'abandi baba aho hantu, bigenda gute ngo batukwe ko abo bose ataco bamaze. Mbere ikiza gutangaza kurusha nuko usanga nabo bategetsi bo nyene aho gukora niyo mirimo twabahaye kera hari amategeko ababuza kwivanga n'ivy'urudandaza, nibo nyene usanga ari bene amabutike mu nyuma bakabuza umunyagihugu asanzwe yo kwikoreye ivyo vy'ibutike. Nibaza ko uwo muntu akwiye gusaba imbabazi. Iruhande y'ivyo ntiyagarukiye aho gusa, yanavuze ko abantu banyonga amapikipiki, abantu banyonga amakinga, bamwe baherutse kubuzwa kugendagenda mu gisagara ko ari abanyakuzimu n'akamaramaza. Yavuze ko ari abanyakuzimu, ko bagonga abantu, bica abantu kugira ngo batware amaraso y'abarundi mu kuzimu. Murumva ko kamaramaza. Yavuze ko n'amapikipiki bagendesha n'amatukutuku ngo bafise ngo ava mu kuzimu. Hari igihe umuntu asigara yibaza ati ubwo nta kintu gitanguye kugenda nabi mu mitwe y'abategetsi, nimba umutegetsi ashobora kubakwa kuvuga ibintu nk'ivyo. Ariko hagera ya makoraniro ya CNDD-FDD aba makinga n'amapigipiki bakahamagarwa bagategekwa kuja muri ayo makoraniro, bakabaha ubufaranga bw'intica ntikize, ariko mu nyuma amatora aheze akaba ibi vy'uko batuka n'akamaramaza. Numva nk'ico kintu kigoye n'ukuranka amajambo umuntu agishirako, kumva umuntu w'incabwenge nkawe avuga ko ibikorwa nk'ivyo bikorwa n'abanyakuzimu gusa n'ibikoreshwa byose ari ivy'ikuzimu. Kanatsinda murazi ko ari n'indi jambo yaciye avuga, yavuze ko tukwiye kubungabunga ngo abapfumu mu gihugu. Aravuga ko nawe nyene ivy'ubupfumu yavyize, aravuga ko ivyo bintu vy'imiti ngo afise impwemu ngo nziza, ngo ama esprit meza nawe nyene yakoresheje, ngo aramenya kuvura abantu. Uyo muntu numva goye, kuko nimba ivyo avuga vy'ubupfumu navyo abizi yarabikoze, bica bitugora n'ingene tunamuhaririza, kuko ivy'ikuzimu ryazo arijamwo, kuko iyo numvise ngo abantu baba ikuzimu bavuga abo nyene b'abapfumu. Urumva nimba abapfumu baje ikuzimu hanyuma akabavuga ivy'ikuzimu akabaje ikuzimu, birangora ingene ivyo bintu nyene umuntu yobivuga. Ariko ku bwanje ariko aratuka abarundi bigorewe bahanzwe n'ubuzima uyu munsi. Irindi jambo twumvise ritangaje, ngira turaza kubigaruka ko mu biganiro, hari ibibazo bimwe bimwe bamaze kundukira nabonye ko bivuga ko n'aya majambo yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, wewe ashinyaguriza abarundi avuga ko atanzara iri mu gihugu, akongera ko iyaba hariho inzara abarundi boriye ibifyera, abarundi boriye ibikogoshi, abarundi boriye umubirizi. N'amajambo mva ko ari akamaramaza tuza kugarukako. Hakongera ko amajambo y'umukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, nawe twumvise abwira imbonerakure ko umugambwe CNDD-FDD atari umugambwe ahubwo ari igihugu, ko CNDD-FDD ari bwo Burundi, ko urwaruka rw'Uburundi rugiye kwiga amateka ya CNDD-FDD, y'urugamba rwa CNDD-FDD nk'amateka y'igihugu, ko ari byo bagiye kwigishwa, bakaca bategurwa kuja mu bya gisirikare. Turabigaruka kongera mu bindi bibazo. Twarumvise kandi amajambo atangaje y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca, batazira ndakugarika, nawe avuga ati ingingo nazifashe
uwo muti urarura agenda mu wunywe cyane cyane ariko abwira ababa amakinga n'amapikipiki bari birukanywe mu gisagara ca Bujumbura kuko byari bizwi ko imiryango myinshi igiye kwicwa n'inzara, byari bizwi ko uwo mwuga wari utunze imiryango ishika 200,000 mu gisagara ca Bujumbura, rero ko hari abantu benshi ubuzima bugiye kwanka, nawe acavuga ati ibyo byose je sindavyumviriza, bapfa canke babaho ndababwiye ko ari umuti urura mutegerezwa kuwunywa kuko jewe nabitegetse. Muribuka no mu nama nshingamateka ari umushingamateka ashimitse avugira abanyagihugu agira gute, muribuka ingene yamwishuye amushinyaguriza, iwe yavuze nta gikurikira nta kindi cyumvirizwa, yavuze yahejeje bitegerezwa kuba. Ibyo byose mwumva ko bija mu nzira yo kutubaha umunyagihugu. Mu majambo make izi mvugo nozivuga kwiki, izi mvugo zijanye n'ingene igihugu kimeze muri kino gihe, ni imvugo z'abantu batwara bazi ko atakibaraba, ni imvugo z'abategetsi bimenyereye. Iyo abatavuganwa n'ubutegetsi bariho bimwe bikwiye bagira bati tukavuga gutya turihurira n'abatavuganwa n'ubutegetsi bitugore, iyo atabinyamakuru vyigenga biriho bishobora kuza kubabaza nyene bimwe bikomeye, iyo atamashirahamwe yigenga akiriho mu gihugu ngo akore, abategetsi baca bagengwa n'akaboregwe nkako bakigenza gutyo, bavuga ati turavuga rikijana, iryo dushatse ryose turarivuga nta nkurikizi. Rero kimwe warumbagije cyo kubasaba gutanga imihoho ntaco noba nkoze naho no bibandikira, kuko bagira bati ubu twarirukanye bose turi twebwe twenyene dukora ico tugomvye tuvuga ico tugomvye, nta uturaba nta utugaba, turi babugabo bwigaba. Nico conyene izo mvugo zisigura muri kino gihe, bikaba ibitavyereka abarundi gituma ibiranga demokarasi bikwiye gukingirwa byose mu gihugu. Buriya birahambaye ko afise ubutegetsi baba bafise ababacunga, iyo atabariho bivyara bene ibi turiko turabona. Ikibazo kindi gira kabiri kugira ngo duhe umwanya abandi babaze, uno munsi hari igisirikare kiriko kirategurwa, igisirikare c'aba volontaire kizofatanya n'igisirikare c'igihugu. Umuntu rero ashobora kubaza ko mengo twari dufise inzego zicungera umutekano hagati mu gihugu, mbere zikanaja gusahiriza hagati mu makungu, ubwo nta bintu abarundi baba bariko barahishwa nk'intambara yo bigomba kwaduka canke ivy'ubutegetsi bwabo bariko barategura muri kazoza abarundi bahishijwe. Nta kintu gikomeye canke gihambaye abategetsi baba babona muri kazoza abarundi batariko barabona, arivyo bituma babona ko inzego z'umutekano kumbure zidakwiye muri ivyo bihe Uburundi bushaka kwinjiramwo. Mwe muba mubibona gute? Ndabashimiye no kuri kano kabazo kagira kabiri mumbajije, akabazo kajanye n'iki kindi gisirikare kivugwa kiriko kirashigwaho, igisirikare bise FRAD, ngo force de réserve, ngo d'appui et d'appui au développement. Nibutse ko ibijanye n'iki gisirikare haciye indwi zikeyi bivuzwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi be n'abahoze ku rugamba, Tribert Mutabazi, yagiye arabisigura mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, aho bariko bariga basubiramwo itegeko risanzwe rigenga igisirikare. Baraheza barerekana ko muri iryo tegeko hariho inzego zishasha zigiye gushyirwa mu gisirikare cy'u Burundi, harimwo urwego rumwe bavuga ko ari urwego rukomeye rw'abasirikare b'abahinga, hanyuma baca baravuga rero n'urwego bise FRAD. Ejo bundi narabyanditse ku rubuga rwa Facebook, ndabona ko hari abarundi benshi banditse babaza bati ivyo bintu muriko muravuga n'ibiki, mbega none vy'ukuri biriho, ni ibintu biriko birajaho nyene canke n'ibintu bikivugangwa. Ivyo rero byaranaduteye amakenga, kuko twasanze bwa bundi abarundi hari amakuru menshi ariko araba mu gihugu batanayamenya muri kino gihe. Iki kintu si kintu umuntu usanga ariko arashishoza arondeza ngo mbega kiriho canke nta kiriho. Iyo ikintu cyamaze kuja kuvugwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, amategeko akigenga akemezwa ngaho, hakaba hasigaye ko umukuru w'igihugu ashirako umukono, ntikiba ari ikintu umuntu akirondeza, ni ikintu kigeze hafi cyane, gisa n'ikigira gitangure. Ku rundi ruhande
mu mwaka uheze igihe haba inama nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabereye hari Ngozi, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yaravuze iki cuko abantu bahejeje amashure ngo bagiye gusubira kwigishwa ibya gisirikare, ku buryo abantu benshi bari bibagiye ko ari nka bya bindi twigize kubona mu za 1996 gushika n'imyaka mike y'inyuma, ivyo bita SMEO, aho abahejeje amashure yisumbuye barungikwa bakamara umwaka mu gisirikare. Ico gihe umuntu yibaza ko bizoba vyerekeye abahejeje amashure yisumbuye, ariko rero uko biriko birasigurwa ubu biratandukanye gose n'ivyo, kuko bavuga bati ni igisata bazoshiramwo ugwaruka kugira ngo bagwigishe gukunda igihugu, bakaca bamara umwaka wose bariko barakurikira inyigisho z'igisirikare, hanyuma umwaka uheze bakaca basubira mu buzima busanzwe bagakora mu by'iterambere, bakaza baratumwa ko kandi mu gihe bikenewe ko baza kurwanira igihugu. Ko niko vyasiguwe. Hanyuma hakaca amakuru menshi turiko turaronka mu makomine atandukanye y'igihugu, aho bavuga ko imbonerakure ziriko zirategurwa kugira ngo zinjire muri FRAD, aho mu makomine hatunganywa iminsi 5 yo kwigisha imbonerakure, bakabigisha ngo ivy'urugamba rwa CNDD-FDD, bakabigisha ivy'uko bafise abansi mu gihugu umwanya n'umwanya boshobora gutegwa, bakabigisha ko bategerezwa kuja kurwanira igihugu cabo. Umva izo nyigisho ziriko zihabwa ugwaruka rw'umugambwe umwe gusa, hamwe rero hakacakurikira bimwe vyari bimenyerewe, amakarashishi y'imbonerakure bitera ubwoba abo mu yindi migambwe. Twaravyumvise muri komine Mutimbuzi, twarumvise mu makomine ya Bujumbura Rirare aho biriko birakogwa, twarumvise mu za Karusi hariho abariko baratubwira ingene vyifashe, twarumvise hariya mu makomine ya Kayanza n'ahandi henshi biravugwa ko ivyo bintu biriko birakogwa. Aha rero niho haca haza ikibazo gikomeye ikibajeje kumbaza, mbega abategetsi b'u Burundi bo bafise amakuru ko igihugu cimirije gutegwa, mbega u Burundi bwoba bufise igisirikare kidakwiye coshobora guhangana nabo hava batera igihugu. Hano hariho ni ikibazo gikomeye cyane, kuko iki kibazo ntikinavutse uyu munsi, kino kibazo kiramaze imisi. Abantu baribuka ko inyuma y'amatora yo mu 2010 ariho hajanywe imbonerakure hariya muri Kiriba Ondes mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagenda kwigishwa ivyigwa vy'igisirikare. Ico gihe umuntu yatanguye no kubishira habona, twaza tugeze mu 2014, yari Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yararongoye ishirahamwe APRODH. Abantu baribuka afatwa agapfungwa yagirizwa ngo numubeshi, ajanwa mu munyororo awumaramwo amezi 4. Abanyagihugu turahaguruka, turatanguza bimwe twita vendredi vert, ku munsi wa gatanu twambara impuzu zisa n'urwatsi rubisi, kuko ari wo mwambaro Mbonimpa yari yambaye mu gasho, tuvuga tuti iryo bara risigura umwizero mu ibendera ry'u Burundi, tuvuga tuti twese turi ba Mbonimpa, turi mu gasho umwanya mu mupfunze. Tubimaramwo amezi 4 gushika kw'isi hari abandi benshi bahaguruka baradufasha, Perezida wa Amerika w'ico gihe Barack Obama, inama nshingamateka y'Uburaya n'abandi. Uburundi buragondozwa burarekura Mbonimpa. Muri ico kiringo kandi abantu ndabibutse ko mu kwezi kw'icenda mu 2014 ariho haciye hagandagurwa ababikira 3 b'abataliyanokazi bazize iki? Bazize ko bari bafise ivuriro hariya hafi ya Kiriba Ondes nyene, ariho abari mu myimenyerezo bagenda kwivuriza. Hakongera ko hariho n'urundi rudandazwa rwavugwa kuba rwakogwa n'uwatwara iperereza ry'u Burundi rujanye n'imiti, urudandazwa rwa magendo. Ivyo vyose ababikira bakaba bari babizi, ariho vyavuye ko baca bagandagurwa itariki 7 z'ukwicenda mu 2014, kubera ko ababikira bari bashavuye, batari bumva ico Mbonimpa apfungiwe, kandi ibyo apfungiwe bo babizi, aribo bavura imbonerakure zaba zakomeretse canke zagwaye zikaja kwivuza iwabo. Rero hako bamena ibanga ry'ariko biraba, iperereza ry'u Burundi rishima kubagandagura. Ico muribuka ko yabaye intango ndende yandi magorwa menshi ku gihugu cyacu cy'u Burundi.
ico gihe rero aho ivyo bintu bimenyekaniye mbere mu nyuma haboneka ibinyamakuru iradiyo nka RFI y'Abafaransa n'ibinyamakuru byo mu Burundi bimwe birishikira birafata n'amafoto, niho vyamenyekanye koko ko hari imbonerakure zari mu myimenyerezo y'igisoda muri Kongo. Inyuma baranagaruka mu gihugu, hacatangura kuvuga ibyo bitwa ba Rukoti, vyavuga ko zoba zari izo mbonerakure nyene zari zivuye aho muri Kongo. Ikibazo rero twese twagira ico gihe, twavuga tuti none ko igisirikare c'u Burundi ari kinini, bafise ibitigiri binarengeye igihugu nk'u Burundi, bakaba bafise igipolisi kinini cyane, bakaba bafise iperereza, ni kubera iki abategetsi b'u Burundi bakenera ko imbonerakure nazo zihinduka abasirikare? Twese twagumana ico kibazo tuti ivyo arivyo byose bano bantu badutwara hariho imigambi mibi bafise, ntivyumvikana ingene bafise igisirikare gikwiye ariko bakaguma barondera ko urwaruka ruhinduka abasirikare bo mu mpisho. Inyuma yaho habaye imyiyerekano y'abanyagihugu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kitari kijanye n'ibwirizwa shingiro be n'amasezerano ya Arusha. Inyuma yaho aho leta ya CNDD-FDD ifutiye amaradiyo ikayaturira, ikirukana amashirahamwe yigenga, ikirukana abatavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake, niho imyimenyerezo ahubwo yacikomera rwose, iguma ivugwa ahatari hake mu gihugu ko imbonerakure ziriko ziga ivy'igisirikare. Baca rero batangura no kubaha izindi nyigisho z'amacakubiri zibi cane, twagiye turahabwa n'abatari bake bazigiyemwo bakatubwira ivyo baja kubabwira, bakabereka amafilime y'ivyabaye 1993, bakabereka amafilime y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye ingene yagandaguwe, hanyuma bakaca bahera aho babigisha ko ivyo mu 2015 vyose bifatanye ngo n'ivyo vyo mu 1993. Bakabwira ko abagomvye abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ngo ari babandi nyene ngo bari batembagaje ngo Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Ikinyoma cambaye ubusa, uyu munsi kibandanya guhabwa imbonerakure zitagira uko zingana, zigishwa urwanko, bababwira ngo ivyo twabayemwo mu 2015 ngo bifite ico bipana n'ivyo mu 1993. Ico ni kinyoma cambaye ubusa. Ikintu ngaha nagomba sambure kuko nizo nyigisho nubu ariko barahabwa mu kubaha urwanko baca bigisha ivyo vy'inkoho, nuko ugiye ukaraba abantu benshi biyamirije cyane kandi kare ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza bava mu bwoko bw'abahutu, nibo benshi, no mu ndongozi nibo benshi, kandi abo bose bari mu bantu bagwanije abatembagaje Melchior Ndadaye mu 1993. Iki rero ni kinyoma kimwe gikomeye cyane. Iki kintu nama nipfuza gusubira kugishimikako kugira ngo tubomore ico kinyoma, kuko ubwo butegetsi buriko budusubiza ahantu habi gose. Ivyo bintu bibiri, ivyo bihe bibiri nta na hamwe bihuriye, nta na hamwe bihuriye. Narumvise Reverien Ndikuri yavuga ngo nubu ntimusinzire, ngo nubu ngo turafise abansi, ngo babonye amahoro ngo ntibasinziriye. Aratondeka amajambo ateye isoni, mwumvise nanabarungikiye uko yabivuze, ngo ni babandi bahora batuma twiruka, ngo ni babandi. Ibi bintu bariko bigisha abarundi no kuzana inzankano z'ubusa no kurondera ko basigura ibibananira gukora bakoresheje ivyo vy'amacakubiri y'amoko, kuko twese turazi iyo bavuze ngo ni babandi ico bisigura. Mu Burundi nta uhenda uwundi, twese nta mwana arimwo. Uvuze ngo ni babandi bacagihe bagira gutya, tuzi injyane z'amoko zabaye mu Burundi. Ari umututsi avuze ivyo yabisigura ko ariko avuga abahutu, ari umuhutu avuze ivyo yabisigura ko ariko avuga abatutsi. Turabimenyereye hagati yacu, nta uhenda uwundi. Ariko tuvugane ukuri, igihe Perezida Nkurunziza ashatse kwitoza ubwa gatatu, yabimenyesheje mu kwezi kwa mbere mu 2012 abifobetse, avuga ko mu migambi afise harimo guhindura ibwirizwa shingiro. Abantu ba mbere tuzi neza baciye babibaza ati ivyo bintu nibiki. Hariho umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe Pio Ntavyo hanyuma yari umuhutu kandi yagwanije abatembagaje ubutegetsi mu 1993. Uwundi muntu wa mbere yamwandikiye akamwereka ko ivyo bintu bidahuye n'ibwirizwa shingiro
yari umuvugizi wiwe Leonidas Hatungimana. Leonidas Hatungimana n'umuhutu nka Petero Nkurunziza, basangiye urugamba rwa CNDD-FDD, yari komanda, arakunda kuvuga ati mwibutse ko nitwa tutotre ku rugamba, yitwa tutotre, n'umuhutu, ntabwo uwo muntu ari mu batembagaje ubutegetsi mu 1993. N'abandi bose bamubwira bati ivyo bintu ntibihuye n'ibwirizwa shingiro agomba kore. Nibutse ko mu 2014 ariho yagerageje gutoza ibwirizwa shingiro rishasha mu nama nshingamateka ryari kumutuma yitoza ubwa gatatu. Naho yari afise abashingamateka benshi cyane ba CNDD-FDD bamushigikiye, iryo bwirizwa shingiro ntiryatowe. Iyo nama nshingamateka ku bigero bya 60% yari igizwe n'abahutu, kandi aba CNDD-FDD bose babishaka n'abandi bari bari kumwe, iryo bwirizwa shingiro ryaratorwa. Ni ukuvuga ko ico ari ikindi kinyoma, ntabwo abo banse kuritora ico gihe, abo barigwanije ico gihe si ba bandi bo 1993, ntawo bihuriye, ivyo n'ibinyoma. Nibutse kandi ko naho ivyo vyari vyabaye yagumye ashimika ko ateza kwitoza, maze mu kwezi kwa11 mu 2014 yandikirwa n'ingabo z'abagenerale bahoze bagwana muri CNDD-FDD, abo barimwo Evariste Ndayishimiye n'abandi bagenerale batari bake basanzwe bari no mu gihugu. Baramubwira ko bashaka kumwereka ko ivyo kwitoza bidashoboka, ariko bamusaba ico gihe ngo niyikure ko ingabo zibiri babona ko zishe igihugu, zicafuza igihugu. Bamubwiye General Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni, bamusaba ko abakura kugira ngo bishoboke ko bonemera kumushigikira mu vy'ikiringo ca gatatu. Mu bagenerale bagwanye muri CNDD-FDD, umwe ntiyari mu gihugu, hari uwitwa General Major Godefroid Niyombare, yari yarungitswe guserukira Burundi muri Kenya, naho nyine yamurungitse amukingira kubera yari umuntu yubaka kuvuga amabi abandi bariko barakora. Amubwira ati wewe urazi ko uri nk'umuvukanyi wanje, ubu ukora mubiri wanje, bashobora kukunyikira ko bakwagiriza ko ikintu cyose kimeze nabi nerekanye ari wewe ubugitumye. Aca murungika hanze. Godefroid Niyombare abatabaye mu basinye rya kete yamushavuze cyane, niko yaremeye gukura Bunyoni na Nshimirimana, hanyuma acahamagara Godefroid Niyombare kurongora iperereza. Amusaba bimwe mu byo yamusavye, harimo kuraba ivyo nyine by'ikiringo cya gatatu ingene vyifashe, nawe aramubwira uko bimeze, aramuha raporo yasomwe n'abarundi bose mu kwezi kwa gatatu mu 2015, amubwira ati ukitoza rya gatatu dufise bizogira ingaruka zikomeye. Arazerekana nkuru. Iya mbere yarerekanye ko bishobora gusambura umugambwe, ko CNDD-FDD bazocanamwo, kandi abo si kuvuga ngo niba abandi bo 1993. Yaramweretse ko abanyagihugu muri societe civile n'abatavuganwa n'ubutegetsi bimirije kuvyiyamiriza, kandi imigambwe myinshi y'abatavuganwa n'ubutegetsi, nibutse ko yari irongowe n'abahutu, umugambwe wari imbere ya yose ari umugambwe yari FNL ishami rya Gatongwasa, hakacaza iyindi migambwe imwe ifiswe irongowe n'abahutu, indi irongowe n'abatutsi. Yongera aramwereka ko amakungu atazovyemera kandi ahubwo kuzoca afatira ibihano Uburundi. Aranamwereka ko hashobora kuzokorwa ibyaha bikomeye, maze aba CNDD-FDD bakisanga bariko barakurikiranwa mu masentare mpuzamakungu. Bica bihera ngaha muhanura ati ku bwanje ivyo kwitoza ubwa gatatu wobireka. Raporo muribuka ko yayimuhaye mu minsi 2 gusa abaramukubuye, mu nyuma harabaho aranarusimba aho yagomvye kugandagurwa. Murazi ko hariho inama y'inararibonye muri CNDD-FDD yakoranye mu kwezi kwa gatatu mu 2014. Mu bari muri iyo nama harimwo icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervase Rufyikiri. Uwo yari umuhutu, yahoze aserukira CNDD-FDD i Buraya mu bihe by'urugamba. Harimwo umukuru w'inama nshingamateka Pio Ntavyo hanyuma kuva kera yari CNDD-FDD, nawe nyine yayifashije ku rugamba. Harimwo Jeremy Ngendakumana n'umuhutu, yarongoye yabaye ku rugamba araronka ipete rya colonel, yahoze kandi anarongoye umugambwe CNDD-FDD kandi ari somabike wa Petero Nkurunziza. Harimwo umuhuza w'abarundi Rukara n'abandi.
abo bose nabo nyene baravuga baramwereka ko ikiringo cya gatatu kizokwegera amahano igihugu. Abo bantu ntabwo ari babandi, abo bantu nabo basangiye urugamba, basangiye n'ubwoko, ntaho bihuriye n'ivyo bintu bagenda kwigisha abarundi. Hanyuma muri CNDD-FDD indongozi ziramwandikira, imbere yazo hari Leonidas Hatungimana umuvugizi w'umukuru w'igihugu ico gihe, hari kandi Onesime Nduwimana umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD ico gihe. Abo bose n'abasendede bari basangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu. Baraheza baravuga ko batemeye ivyo vy'ikiringo cya gatatu, baravyandika icese, baramuhanura kutabijamo. Muribuka ko baciye birukanwa mu mugambwe bitwa abafrondeur. Inyuma rero imyerekano iratangura. Mu myerekano abari bayirongoye bari mu migambwe nk'uko bari no mu mashirahamwe yigenga. Kandi naho nyene harimwo abahutu n'abatutsi. Iyo migambwe myinshi namaze kubivuga, myinshi yari irongowe n'abava mu bwoko bw'abahutu. Indongozi ni nyinshi cyane ziva mu bwoko bw'abahutu ziyamirije ivyo bintu. Dufate nk'urunani ruhambaye rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rwabonetse nyuma, rwari nk'urunani Sinarede Giriteka. Sinarede Giriteka mu bayirongoye, umukuru wayo wa mbere yari Leonardo Nyangoma. Nyangoma ni bande batamuzi mu rugamba rwo kurwanya ivyabaye mu 1993, kandi ko yari kumwe na Melchior Ndadaye. Mu bandi bari imbere harimwo gushika no munsi arongoye Sinarede Dr. Yohani Minani. Dr. Yohani Minani ntasangiye ubwoko n'abatwara uyu munsi, ntiyari muri leta ya Melchior Ndadaye. Siwe igihe batembagaje Ndadaye aho yari mu Rwanda yashinze leta yifata kibanza yo mu buhungiro yiyamiriza ivyari bikozwe. Ni gute umuntu uyu munsi yogaruka kubwira abantu ngo abo ni babandi bacagihe? Ivyo binyoma muri politike y'u Burundi tukwiye kwama turisambura. Akandi karorero, nabahavuye bafata umugambi bamaze kubona igisirikare n'igipolisi, cyane cyane igipolisi n'iperereza bikoreshwa na Petero Nkurunziza mu kurasa abanyagihugu. Habaye abasirikare bavuze bati ntitwemera ko mubandanya kwica abanyagihugu tubona. Ari bo bafashe umugambi wo guhagarika ubutegetsi kwa 13 Rusama mu 2015. Naho barakunda kuca bakwegera ko bagafatanya abasivile n'abasirikare, kandi ivyo bikorwa byakozwe n'abasirikare bonyene bavyivugiye bati tuje guhagarika ibi bintu byo kwica abanyagihugu. Abasirikare barabivuze neza, mbere mu ijambo bavuze banasaba abari mu myerekano ko ata bintu bosubira konona. Basaba kandi abo mu butegetsi abari inzego nazo z'igihugu ko kizira kwica abanyagihugu. Ariko uyu munsi barabikwegera ko ngo abo bose ni bamwe. Hariho abari mu myerekano, hariho abasirikare ukwabo. Kandi ivyo ntibyabaye mu Burundi gusa, no mu bindi bihugu, muri Tunisia, muri Egypt, muri Burkina Faso. Ahantu hose abanyagihugu bahagurutse biyamiriza bene ivyo bintu by'ibiringo vya gatatu canke abategetsi bari bigize binani. Hanyuma abategetsi nabo bagategeka kwica abanyagihugu. Abasirikare barahagurutse bahagarika ubwo kwica abanyagihugu. Nta na hamwe uzokumva bavuga ngo Perezida Sisi, Marshal Sisi atwara Misiri uyu munsi ngo yari kumwe ngo n'abari mu myerekano. Imyerekano yari ukwayo. Nta na hamwe uzokumva ngo abaciye batwara Tunisia abasirikare babikoze ngo bari bafatanya n'abari mu myerekano. Ngo muri Burkina Faso ngo bari mu myerekano bari bafatanya n'abasirikare. Ivyo bintu ni ibintu bibiri biba bidasa, nta kuza turakwegerako. Hanyuma yo ngaruka kuri abo basirikare, umukuru wabo yabaye General Major Godefroid Niyombare. Niyombare namaze kuvuga ingene yarwanye ku rugamba. Niyombare yabuze umuvyeyi wiwe mu 1972 ari mu gitigiri c'incabwenge z'abahutu zishwe ico gihe. Ni gute uwo muntu aza kwitwa ngo nuwo muri babandi yahoze ku rugamba, yari commandant de région bakiri muri CNDD-FDD? Ni gute uwo muntu baza kumwita ngo nuwo muri babandi? Mbega ari Niyombare gusa? Siwe wenyene. Hariho uwundi umwe yari mu mpazangabo za mbere za CNDD-FDD zari zifise ipete rinini rya Lieutenant General Guillaume Nabindika. Harimwo abandi ba generale batari bake. Uyu munsi umuntu agiye kuraba generale mbere mu bapfunzwe n'abahunze, igice kitari gito kigizwe n'abahoze bagwana muri CNDD-FDD. None ivyo bintu bahenda Barundi,
ivyo bintu ubwo burozi bariko bahugwaruka biriko bizanana hehe? Ico ni kinyoma. Rero aha niho muri kino kibazo nagomvye kubanza gushimikira, abarundi bariko bigishwa ibinyoma ngo nibagume bameze magabo, ngo hariho abo bagira bagwane ngo baryari, kandi ari ibinyoma ataho bifatiye. Ubutegetsi iyo bugiye mu mafuti buriyamirizwa, kandi abashobora kubwiyamiriza ba mbere n'ababurimwo nyene nibo bushobora. Rero ikibazo mbagije uti mbega ubutegetsi bufise ubwoba ko hari intambara yoba igira ibe? Ngaha jewe mbona ibintu bibiri. Ku ruhande rwa mbere nuko by'ukuri ubwo butegetsi nivyo buratinya ko kubera atanyishu bufise ku bibazo bihambaye by'abarundi hoshobora kwaduka iyindi myerekano, kandi byaranabonetse yuko iyi myerekano ya mbere yabaye hatabonetse umuti n'ingoga, ntikibuza ko n'iyindi ishobora kwaduka, kandi iya kabiri izifise inguvu kurusha iya mbere. Ibi byose bagira ngo bariko barazibira ntihagire izobaho badatoye umuti w'ikibazo c'Uburundi. Iyindi myerekano izoza, yo izoza ifise inguvu kurusha bijya babonye imbere. Ico ni kimwe, nuko batinya ico kintu baravye ingingo bafata zitaryohera abanyagihugu. Icya kabiri nuko kandi batizigiye igisirikare cyabo. Kirya gisirikare kihari ntibizera ko boshobora kugikoresha amafuti yose bashatse, kandi igisirikare niko cubatse ku isi yose. Igisirikare hariho ibintu kidashobora gukora. Ngarutse kuri mwe nariko ndavuga, baravye mu 2015 ivyishe kudeta y'ico gihe, nuko abasirikare naho bose bahuriza ku gukingira abanyagihugu, ntabwo bahurije ku cyo gutembagaza ubutegetsi, ntibagihurizako. Kandi impande zose, iyo igisirikare cya kera aba ex-FAB bose bashigikira ijya kudeta yari kuba neza nta cyari kuyibuza ko ishoboka. Kuko amakuru twigeze kumva mu nyuma bavuga bati muribuka itariki 14 ko ariho bagiye kurwanira nko ku radio y'igihugu, abari bavuga ko batembagaje ubutegetsi bisanze umengo badashikana batagifise n'abasirikare bashika 400. Noneho igisirikare cy'u Burundi gifise abasirikare barenga 25,000. Vyogenda gute ngo abasirikare bavuga ngo bakera babandi bari bacikiye itembagazwa ry'ubutegetsi, ariko abaja gutembagaza bakisanga bafise 400 gusa? Ivyo bisigura gute ko wumva ari bimwe vya kera? Rero abasirikare ntibabihurizako, baba bakera baba abavuye mu migwi igwana, hose harimo abashigikiye gutembagaza ubutegetsi n'abatarishigikiye. Rero ico nico cyatumye iyo kudeta ihagarara, ntiyashobora kubandanya. Rero n'uyu munsi mu bintu bishobora kugorana n'ingene abasirikare kujya bameze ubu boshobora guhuriza ku kintu nk'ico cyo gutembagaza ubutegetsi. Ariko kandi ubwo butegetsi bwo nyene burazi ko abo basirikare bashobora kugira ishavu kubera ibibazo bimwe bimwe, ivy'ubukene, ivy'ugufatwa nabi, ivy'akarenganyo, bagasanga umunsi umwe baragumutse kubera ico rero baragitinya. Nk'akarero gatoyi, iyi ngingo yafashwe yo kubuza amapikipiki n'amakinga agendera mu gisagara cya Bujumbura. Mbega buriya n'abarundi bangahe bashoboye kugura ipikipiki y'imiliyoni 4? Ni bangahe bayishoboye kuyigura? Ajya amapikipiki atari make yaguzwe n'abasirikare, usanga bafise amapete yo hagati atari mu rwego rw'abagenerale, abasirikare, abakoroneri, abayetena koroneri, abamajoro, abakapiteni. Niba usanga kubera agashahara ari gato bagerageza nabo kwiyungunganya bakagura nk'izo pikipiki zikabingiriza amafaranga akazaraza ku munsi. Ishavu riraniga muri abo basirikare uyu munsi, kuko izo pikipiki benshi zari zabo. Nibo baja muri Somalia, nibo baronka izo miliyoni 4, nibo bashobora kugura ipikipiki, ugasanga uwundi arabakorera ariko arabinjiriza. Abo ishavu riraniga. Hari abandi bafise amashavu bahoze bagwana muri CNDD-FDD batwandikira, bavuga ingene hari abandi bo muri bo bapfunzwe ku karenganyo, bavuga ati ibintu nk'ivyo ntidushobora kuvyemera, natwe umunsi umwe tuzovyikurako. Rero ivyo nivyo bitera ubwoba abatwara uyu munsi, kuko bazi ko umusirikare badashobora kumugira imbonerakure. Ntere ndangiza nkuko nabivuze mu biganiro naheruka kubamwo, abategetsi bashobora kwibaza ngo bariko batora umuti, ariko bashobora kwisanga bariko bitera ikibazo gikomeye kurusha. Izo mbonerakure nazo nyene n'abana b'u Burundi sabo abana bivyarira,
si abana ba rebellion kuri uzosanga baja muri iyo myimenyerezo y'igisirikare. Ejo nibabaha imyimenyerezo ya gisirikare umwaka wose, bakabambika umwambaro, bakabigisha ibikorwa by'igisirikare neza, bakaca babwira ngo nimutahe muzoguma mwitwa ko murimwo ariko mudahembwa. Mbega abo bana b'u Burundi nibo bazokwemera kuvuga ko baguma bakora ibikorwa by'igisirikare abandi basirikare bahembwa bo ntibahembwe? Mbega nibo bazokwemera ako karengane ko kabagumako? Aho ni umutego uhambaye batabona bariko baritega uyu munsi. Mbega bo nibo bazokwama bemera akarenganyo? Aho niho bariko barihendera. Impera n'imperuka ivyo nyene bizobagarukako, kuko kubahenda ukoresheje ibinyoma, ivyo binyoma byose bizoneshwa. Abo bana b'u Burundi bazobona ko bahendwa, ko bariko babarirako, ko bariko babagira baja, bariko babashira mu bucakara, maze nabo nyene bahaguruke babiganzure umunsi umwe narirya bazoba barabahaye inguvu z'igisirikare. Aha rero nosubira nkahanura ubwa mbere bwo n'abategetsi nkabwira nti umuti w'ikibazo cy'u Burundi ntabwo ari ugufata izo nzira zidashika, ni mufata inzira zo. Abana b'u Burundi bose bicarane, tuvugane ikibazo kiri mu gihugu, maze twumvikane ngene nkuko bari babivuganye yarusha, twubaka igihugu tubanamo twese amahoro, twubahana, tubane twubahana, umwana wese w'u Burundi afise iteka. Aho ntibizokenerwa ivyo bintu by'abanse muba mwiteze umwanya wose, kandi mukavuga abansi bakitwa abandi bana b'u Burundi ngo nibo bansi b'igihugu, ngo abandi nibagume biteze ngo ivy'intambara. Iyo ntambara nta numwe ayikeneye. Abana b'u Burundi twese dukeneye kuba ndaramukije umutumire. Ku mazina yanje nitwa Nduwayo Jean Claude, abasanzwe ntuye mu gihugu ca South Africa, ariko ndakunze kugendagenda nubwo nkoresheje inimero ya Mozambique. Ndakunze kuba ndiko ndagendagenda, twama dukorana ibiganiro bitandukanye. Hama rero nyakubahwa umutumire Pacifique Ninahazwe, nagomba kumanza kubashimira kuba mwemeye kuza kwitaba ikiganiro cacu. Hama rero kubw'ivyo ndafise akabazo nagomba kubaza, mfatiye ku bibazo umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aherutse kubashikiriza, nk'ivyo korora isazi, imisiba, ndetse akanabwira ko abarundi ari imfungurwa ziryoshe z'ingirakamaro zifise mbere vitamine mu mubiri. Kubw'ivyo nkaba mparura mu bisokuru n'ibisokuruza akaba ataho byigeze biboneka. Nkaca ntereza kamo ndaba perezida yahora ayoboye Amerika, uwo bita Donald Trump, uyu ahinduranye na John Biden, aho yashobora kuba afata ingingo zitandukanye ashikiriza bene igihugu, aho amashirahamwe atandukanye abene igihugu ndetse n'abaserukira abandi bashoboye kumusaba ko yoshobora kuja kwa muganga kugira ngo ashobore kuraba ko atabugwara bwo mu mutwe yari afise. None tweho mu Burundi, mu gihe abategetsi aba n'abandi bafata ingingo zitandukanye, nk'umukuru w'inama nshingamateka aho mu Kayanza yubahuka akabwira bene gihugu ngo ko boreka, akabwira bene gihugu murantunga ko boza baremera n'abaganga b'ikirundi ko bashobora kuba bo bafasha mu gihe ivyo bitemewe. Ivyo byose turavye urukurikirane rw'ingingo n'ivyo by'imisiba n'ibindi, tukaba tubona ko umenga n'ingingo zigenda zifatwa aho gukemura ibibazo by'abarundi bari mu nzara, bo bakabandanya babasuka mu bindi bibazo. Nkasaba neza nshimitse rero ko bodufasha abo bategetsi bene abo, nabo bakaraba bakegera abaganga b'abapisikologi kugira ngo bashobore kubaraba, ntibibe byoshobora kuba twoba twibaza ngo turiko turongorwa n'abantu atangorane bafise, ariko usanga bafite ingorane, na cane cane dukurikije intambara twoba twaraciyemo. Murakoze ku nyishu nziza muza kumpa. ndashimiye n'ubajije kano kabazo nako. Wewe novuga ko nza kukagaburamwo ibice bibiri. Akabazo kiwe yagarutse cane ku majambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gukoresha mu kwerekana ko mu Burundi atanzara iriho. Hanyuma ku rundi ruhande naho abaza ikibazo kijanye nuko aya majambo akoreshwa rimwe na rimwe n'abategetsi
bitodutera amakenga ko hoba abategetsi bakwiye kujya gupimwa ko ata kibazo boba bafise. Iki rero ca kabiri, kino gice ca kabiri sinza n'ukuri kugitebako cane, sinza kugitebako cane, nohava ndenza urugero ngiye kuvuga ko nibaza ko boba bafise ingwara, n'ukuri nohava nsanga ndengeje. Nibaza ko inyishu nasa n'uwamaze kuyishura ko aho nishura akabazo ka mbere, ko je mbona ko bino bintu biterwa no kwimenyera, aho nashimika nerekana igituma bijya bintu bigize demokarasi bihambaye byose. Gushika uyu munsi abategetsi b'u Burundi iyo bariko barabwira abarundi demokarasi ico ari cyo, babasigurira amatora gusa. Babwira ko demokarasi ari ukuja kwitorera abakurongora, ibikurikira ntaco babivugako, ibintu bigarukira ngaho. Ari naho bobo baca bakina n'ibijyanye no kwiba amatora, bakaja mu byo gutera ubwoba abantu, bakaza kubuza bamwe gutora, bakibaza ko kuba abantu umunsi umwe baragiye mu biro by'itora hakaba ikintu cyitwa amatora ko bikwiye kugira ngo aho hantu hace hitwa ko bari muri demokarasi. Nibuka ko hari ikindi kiganiro twigeze gukorana kijyanye na demokarasi nyene, hari ku munsi mukuru mpuzamakungu ujyanye na demokarasi, aho nerekanye ibintu bikuru bikuru bigize demokarasi. Amatora usanga ari kimwe, ni igice gihambaye ariko ni kimwe mu bindi bice bihambaye cyane mu byubaka demokarasi. Mbere amatora uyu munsi intwaro nka zose ku isi zirayakora, zaba intwaro z'urutugu zirayakora, zaba intwaro z'ukuri za demokarasi zirayakora. Ari naco gituma amatora atari cyo kimenyetso cya demokarasi. Uyu munsi ibihugu bitakora amatora umuntu yabiharura ku ntoke, kumbure ni Korea y'Uburaruko, kumbure ni Eritrea, sinzi ibindi byaba bisigaye, ariko n'ibihugu bike cyane. Ariko ibihugu biri muri demokarasi ku isi vyemerwa ko biri muri demokarasi navyo ni bike cyane. Niho muca mwumvira ko ari kinyoma kubwira abantu ngo mwatoye vyaheze, iyo ni demokarasi. Demokarasi harimo cyane umwidegemvyo wo gusohora ivyiyumviro. Ico ni ikintu gikomeye rwose muri demokarasi. Demokarasi harimo umwidegemvyo wo gukora amashirahamwe, yaba imigambwe, amashirahamwe yigenga nk'aya societe civile, amashirahamwe nk'amasendika, amashirahamwe yandi. Ivyo bintu byose birahambaye cyane kugira ngo byubake demokarasi. Iyo ata mwidegemvyo uri ngaho ntushobora kuvuga ngo hariho demokarasi. Ikindi kintu gihambaye cyane muri demokarasi ni umwidegemvyo w'imenyeshamakuru. Aho ibimenyeshamakuru bitidegemvye, aho umumenyeshamakuru akora inkuru avuga ati nkakora kuri iki nanjye nzoba mpfuye, aho usanga hari ibintu bitavugwa mu gihugu bikavugwa n'abari hanze gusa, nta demokarasi biri aho hantu. Ntushobora kuvuga demokarasi abamenyeshamakuru batidegemvya, iyo ntibaho. Ntushobora kuvuga demokarasi hatariho ubwigenge bw'ubutungane. Kugira ngo zijya nkingi zitatu z'ubutegetsi, ni ukuvuga abatwara bajya bitwa ko batwara nyine wo muri executive, umukuru w'igihugu na leta n'abandi bose bakomokako. Hanyuma akaba urwego rw'inama nshingamateka rw'abatora amategeko, inama nshingamateka na nkenguzamateka, n'urwego rw'abatuma amategeko yubahirizwa n'izo nzego zose rw'ubutungane. Iyo hatariho ubwigenge bw'izo nzego zitatu, nta demokarasi navyo nyene ntishoboka. Ntushobora kuvuga demokarasi ahantu umucamanza imbere yo guca urubanza abanza gutelefona muri documentation ati mbega uyu muntu turamurekura canke turamucira igihano cyo gupfungwa. Aho umucamanza wenyine aca urubanza afise ubwoba ati nina bitwara gutya nanje nca nyurutwa canke nca nicwa canke nca nkugwa. Rero ntushobora kuvuga demokarasi ivyo bitariho. Nico gituma naringarutse hahandi ni ibintu byose byubaka demokarasi bihambaye byose kandi biri mu nyungu y'umunyagihugu, kuko demokarasi yitwa intwaro iva ku banyagihugu, yishirirwaho n'abanyagihugu, igakora ku neza y'abanyagihugu. Iyi mvugo y'abategetsi bavuga gutya ico bashatse cyose bazi ko atagikurikira, nuko ata demokarasi iriho, nuko bazi ko atawuza kubabaza, nuko bazi ko atakiza gukurikira. Ari umunyagihugu wanyuma mutoyi ku gatumba yokumvira ko iyo imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi dakomeye nawe abahomvye, n'abasende DFDD bo nyene bavyumve, tudafise opposition ikomeye n'umusende DFDD arahomba. Uko aya majambo bavuga yo kwimenyera, yo guhotora umunyagihugu,
umunyagihugu umusendede arimwo mu bahotogo nawe nyene ntavamo. Ivyuko badakira politike nziza ngo abantu bave mu bukene, umusendede FDD nico kimwe n'abandi ntavamo. Izi politike zituma abantu bicwa atankurikizi, umusendede FDD apfa mu bandi, anyuruzwa mu bandi atankurikizi. Nukuvuga umusendede FDD wenyene arakeneye ko baho opposition ikomeye ituma ofisi ubutegetsi hari ico yiyubara. Umusendede FDD wese ahari mu gihugu amenye ko bikeneye ko habaho societe civile ikomeye, amashirahamwe yigenga y'ukuri yerekana ibiriko biraba, leta ikagira ico yibanga. Umunyagihugu w'umusendede hariya ku gatumba abimenye ko wenyene akeneye amaradiyo akomeye, abimenye ko akeneye ko RPI iba mu Burundi kugira ngo abategetsi bashire mu ngiro ivyo bamwemereye. Aha niho aya majambo ariko arakoreshwa, nico kimenyetso cyateza kwigisha umunyagihugu wese kumenya ko demokarasi ari bijya byose biyigize atari agace kamwe kayo. Aho rero nari namaze kubivuga ko reka ndahave ngaruke cyane ku kibazo kijanye n'amajambo mukuru w'igihugu yakoresheje ku bijanye n'inzara. Ubwa mbere bwo twarayavuze ko vyinshi ayo majambo n'amajambo agoye gutahura ingene yayakoresheje, ku buryo nibagije nti kumbura ico yashatse kuvuga sinaco yasohoye, kubera ko akwimenyera yisanga ivyo yagombye kubwira abarundi amajambo yakoresheje atari vyo yavuze. Kumbure yari yagombye kuvuga ko tutokwihebura rwose, kumbure ngira yagombye kuvuga ati abarundi mu bihe bitoroshe barimwo bogerageza ngira kukira n'ibindi cyane nituri ahanyuma, ariko yarihenze ubwa mbere bwo mu kuvuga ko atanzara iri mu gihugu kandi inzara iriho. Iyo nzara ntiri no mu Burundi gusa, iriho kubera ukuntu ibiciro biriko biraduga mu isi, hariho n'ibindi bihugu uburyo abanyagihugu bahora bafise bwagabanutse, ariko bigeze mu gihugu cyoco cari gikenye, cari cyanyuma ku isi, ibintu bica vyunyuka, ibintu vyarunyuwe na bino bihe isi iriko iracamwo iyi ntambara yo muri y'Abarusiya na Ukraine n'ibindi, kiza ca Covid caherutse mu isi kirafise ingene cishe ubuzima bw'ibihugu, hagera igihugu gikenye nk'u Burundi ibintu biraheza bikaca vyunyuka. Ico ni kimwe. Ikindi ca kabiri nuko mu Burundi amapolitike ahari ataboneka yitwararitse nyene gukiza wa munyagihugu no kumwitwararika. Rero mu bihugu bitari bike ingingo zigenda zifatwa, hariho izo Uburundi nabwo bwategerezwa kwigirako bakaraba ivyihuta, ari byo twari turindiriye ku mukuru w'igihugu. Inzara iriho, abarundi barazi ko mu mwaka uheze hariho umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi yapfuye kubera inzara, yapfuye kubera ko yabuze ingene asoma, kandi ahanini bivuye ko n'agafashanyo kafasha abanyeshure kari katevye amezi 6. Ivyo nkavyibutsa ko n'uyu munsi ndiko ndavuga abanyeshure muri kaminuza n'ubu bariko bararira. Aha rero tukibaza leta yita ko ari leta mvyeyi, umwitwarariko ifitiye abana b'u Burundi iyo ariyo. Abantu batwara Uburundi nka bose bava nabo nyine mu ntara za ruguru, bava umukuru w'igihugu ava mu Giheta, ava mu muryango w'abakene usanzwe cyane. Icegera c'umukuru w'igihugu ava hari imwaro, sinibaza ko nawe yava mu batunzi, ntavyo nzi, bishobora ko yabavamwe, ntavyo nzi. Umushikiranganje wa mbere ava mu Kanyosha, sinzi iwabo uko bari bameze, ko yari yegereye Bujumbura, kumbure byarashoboka ko agiye kwishure yari gushobora kuza araja muri university agataha muhira agafungura. Ariko abo bandi bategetsi benshi bavuye ruguru mu Cankuzo, mu Ruyigi, mu Kirundo, i Makamba, mu Cibitoke n'ahandi, bakaza kwiga kaminuza i Bujumbura. Muri ico kiringo cabo kaminuza yarabafungurira neza cyane, bari mu bantu bambere bafungura neza mu gihugu. Kaminuza yabaha aho baba, nta ngorane bari bafise yaho barara. Kaminuza yarongera ko ikakibaha bourse, ariko yamaze kubakorera ivyo bindi vyose. Uyu munsi ibintu vyifashe gute? Umwana yavuye mu Cankuzo kwa kundi nyene mu bukene umwe nyene bari bafise, yavuye mu Kirundo muri bwa bukene nyene, yavuye i Makamba muri bwa bukene nyene bari bafise nabo, azi Bujumbura, asanga i Bujumbura ata mahome universitaire, ata mazu university gifise bashobora kubamwo.
bagenda gupanga. Aho bapanze hameze gute? Uzosanga abana b'abanyeshure babana mu kazu kamwe k'icumba kimwe, bakarara mu cumba ari batandatu, mu cumba kimwe ari abantu batandatu, akumba ubusa. Iyo nzu ibindi vyumba bikabamwo abandi bangana gutyo, bakaba babayeho mu buzima n'ukuri buteye ikigongwe, mu rupangu rwuzuyemwo abandi bantu benshi. Bikaba bimeze gutyo muri kino gihe, mu gihe bano batwara bo baba mu vyumba binini, umuntu afite icumba ciwe ata ngorane afise yo kubaho muri kaminuza. Uyu munsi bimeze gutyo, uwo mwana araza bakaca bafata inzu, iyo nzu bakayiriha, bakongera bagasuma muri kagafashanyo bahabwa na leta, kuko ubukene ni bwa wundi nyine n'abatwara bari bafise igihe bari abanyeshuri. Agafashanyo kadakwiye, kuko mu 60 nta muntu n'umwe ashobora kubaho i Bujumbura, barabizi ntibishoboka. Wofata inzu yangahe, ugasumisha ngahe, ukaja ku ishure gute muri angahe, ukongera ukagira ibindi byose bikenewe mu buzima ku mafaranga angana gute. Nico bituma bayeho mu buzima budashobotse. No muri ubwo buzima budashobotse ukaca ufata abo bana uzi ko bameze gutyo, na twa dufaranga bandikiwe ari deni kandi bazoriha, ukabamaza amezi 4, amezi 5, amezi 6 utabahaye gafashanyo. Vy'ukuri ubukira umuvyeyi, vy'ukuri umutima w'ubuvyeyi ubufise. Buriya vy'ukuri President Ndayishimiye yokwemera ko urya mwana wiwe umwe tubona batemberana mw'isi yose, bama bari kumwe mu ndege mu bihugu vyose ajamwo, buriya yokwemera kumurungika kuja kwiga mu Cankuzo, akaja yatamuhaye urufaranga na rumwe rumuherekeza, akemera ko agenda gupanga mu bihumbi 60. Ucankuzo kumbure vyogendeka 60 cyo kimwe ni Bujumbura, ariko dufate ko ari 60. Burya President Ndayishimiye yokwemera ko urya muhungu wiwe aja mu Cankuzo atamuhaye urufaranga na rumwe, akaja gupanga mu 60, akaca yongera akamumaza amezi 6 atamuhaye yangorane ya leta. Ubu vy'ukuri President Ndayishimiye yovyemera? Yosubira akavuga ko umwana wiwe adashonje mu gihe vyaba bimeze gutyo? Yoja kwi televiziyo y'igihugu agafata mikoro akabwira abarundi ngo nta nzara iriho, umuhungu wiwe amaze amezi 6 atagafashanya aronka, kandi ari mu Cankuzo ata kintu na kimwe afise kimufasha? Niho abarundi baca bavuga bati, bategetsi mwibagira n'ingoga. Uyu munsi ntimwibuka ko mwabaye abanyeshuri, uyu munsi ntimwibuka ya magorwa yo kuza kuri Bujumbura ingana ameze. Murabona ko ibintu bisanzwe, mukamaza abanyeshuri amezi 6 mutabafashije, kandi mugasinzira, kandi mukiyita abavyeyi. Mu Burundi ibiciro ingene biriko biraduga, ubwo abategetsi birashika bakiyumvira ubuzima bw'abarundi ingene bwa busigaye bumeze. President Ndayishimiye nimba ahembwa make ni miliyoni 5. Ayo ni yandi navuga bashira kuri konti. Iruhande yayo afise yandi atagira ingene angana tudashobora guharura. Afise ico bita caisse noire, akoramwe hashakiye akagikoreshwa gomvye. Turariha ingene abaho, turariha ingene aryama, byose ibintu byose bimwerekeye byose abarundi barariha bamaze kumuhemba umushahara wa mbere munini. Uyo muntu yomenya gute ko abantu basonza? Aracashobora kwibuka ko mu Burundi hari umuntu ahembwa 100,000. Aribuka ko umusirikare w'igihugu agitangura muhemba 60,000. Aribuka ko umupolisi agitangura